Turabaramukije amahoro y'Imana nshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. No musi udasanzwe aho dufise umutumire umukozi w'Imana umuririmbyi mpimbazamana aho twamuzanye kugira ngo atuganirize aganiza abariko baradukurikirana. Nawe si uwundi ni Jonas musanzwe mumenye mu ndirimbo mpimbazamana. Hamwe n'ivyo tutarabicisha amajambo turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa Jonas Praise hatunga Imana. Abandi muri w'indirimbo mpimbazamana ariko kandi iruhande aho sanzwe ndi n'umwarimu mu ishengero sanzwe sengera mu ishengero rya Upper Deliverance International Church. Rero ni mugisha kuba ngaha ndabinezerewe. Imana ibahezagire. Turaguhaye ikaze kandi kuri Vision Talk Media. Tibaza ko abariko baradukurikirana tubabwira ngo mwakira gatebe kugira ngo tuganire. Umukozi w'Imana umuririmbyi agiye kutuganirira muri make ubuzima bwiwe, imirimo yiwe, gukorera Imana kwiwe. Hamwe n'ivyo rero twinjiye mu kiganiro turamubaza ikibazo ca mbere tumwibarize mukozi w'Imana wagiye wamenye ryari ko ufise ingabire canke ufise muri wewe harimwo ibango ryo kuba umuririmbyi ryari? Navuga yuko kuva nkiri muto nakunda kuririmba ariko kubera ko ntaye bwinje nyene mu bintu byo gukorera Imana canke nkizwe ntivyari bwigaragaze mu buryo bushimishije, ariko maze guhana umwami nkizera ikorwa yakoze ku bwanje narinjiye mu makoraniro y'abera nk'abandi bose. Hama ndibuka mu 2010 niho natanguye kumva nyene ko nkunze kuririmba kurusha ndavye n'abandi babikora. Hanyuma neza na neza mu mwaka wa 2014 niho natanguye kuririmba muri chorale cyangwa muri worship team kandi babivuga. Hama ndakoresha ikorwa kuva ico gihe. Rero kubera ko nari nsanzwe mfise n'ingabire yo gushobora kwandika indirimbo kuva 2023 navuze ati birakwiye yuko mfata izi nyandiko z'indirimbo nandika nkazishira habona kugira ngo zishobore gufasha abandi bene data dufatanyije urugendo rwo kuja mw'ijoro. Urakoze cyane. Tibaza ko ufise igikorwa umaze kugera ko kuva igitangura kugera nuno munsi ushobora kuganirira cyangwa ushobora kikaba nk'inyigisho ushobora kwigisha abandi. Muri wowe vyaje gute kugira ngo wumve ko ushobora guhaguruka uzamura, wumve ko muri wewe ufise ingabire ushobora kuyishira ku mugaragaro? Kumbure hariho benshi bafise izo ngabire banashaka ariko batumva ko boshira amanga ngo baje ku mugaragaro bashobore gukora. Muri wewe rero vyaje gute? Wumvise gute ko ushobora gutangura ugakora ibikorwa ushobora kugaragaza abandi bakavyumva bikaja ku mugaragaro? Ubwa mbere imbere yuko mbere wanashaka navuga kujyana n'ingene ingabire yagiye kugaragaza cyangwa ingene nagiye kumva no igaragaza ku bw'abandi. Sanzwe ndi muvuga butumwa rero ibihe birebire kuva nkizwa inyuma yaho gato narakoze ko bavyivuga butumwa mu buryo butandukanye mu buryo butandukanye. Narumva ko mfise ubutumwa runaka nkeneye kuba noshikiriza abanyumviriza. Ubwo butumwa nabushikiriza mu buryo bw'inyigisho, ariko numvise umenga vyoba vyiza ko ubwo butumwa umuntu ashobora no kubwandika mu buryo bwa melody kugira ngo kumbure aho umuntu ashobora gushika kwigisha canke avuga ubutumwa bwiza bwakiza biciye mu kwiza Yesu Kristo umwana w'Imana. Bishoboke biciye muri melody dushobora gutanga ya message nyene muri melody kugira ngo ishobore gushikira benshi bishoboka. Rero kuva ico gihe ntabwo kwiyumvira ko nifuza yuko novuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu biciye mu kwiza Yesu umwana w'Imana. Nariyumvire uburyo bw'ishino bakoresha kugira ngo ubwo butumwa bushobore gushikira benshi. Numva nisunze cyangwa nkoresheje iki kintu cyo kuririmba, numva ni kimwe mu buryo bwa hafi kandi bworoshe bwo gushikiriza message abantu benshi mu mwanya mutoya. Rero kuva ico gihe maze kumva bimbiramwo niho naciye ntangura kuzindafata bwa butumwa bwiza ndabwandika amajambo make hanyuma ndabushyira muri melody. Rero ubu ndi muri ico gikorwa cyangwa naciye ntangura ico gikorwa cyo kuza ndasohora indirimbo kugira ngo zishobore gufasha n'abandi. Urakoze cyane. Tugushimire. Hamwe n'ivyo uravuga ngo reka nkore
kino gikorwa kugira ngo ubutumwa bukwiragire hose kugira ngo babumenye. Muri ico gihe wari wicaye uri kuriyumvira, nibaza ko wabona ko ufise inzira ushobora kubicishamwo kuko abandi bose basanzwe bafise uburyo babikoramwo. Muri wewe wumva ko ihangiro ryawe kuva muri ico gihe n'uno munsi, kuva utangwa kugera uno munsi aho wipfuza kugera, mbe woba umaze kuhashika canke hoba hari ico ucongerako? Aho nifuza kugera sindahagera. Ndibuka mu myaka yaho nakunda gusambuka ati Mana uzompe uburundi bw'abakizwa, ariko muri iryo sengesho nakunda gusenga si uko mu bundi atabakizwa bahari, ariko navuga ati aho uzompa gushika hose, aho ijwi ryanje rizoshobora kumvikana hose, uzonshoboze abantu bazumve ubutumwa bwiza, kandi biciye muri ubwo butumwa bwiza bashobore kwihana ivyaha vyabo kandi bashobore no gukizwa kubwo kwizera. Rero ni urugendo rurerure natanguye rw'ubuzima bwanje bwose nsigaje ngaha kw'isi. Rero ndashima Imana, hari haho ngeze kuva ntangura gukora ivyo bikorwa, haba mu kwigisha abandi mu buryo bw'inyigisho, haba mu gukora ivy'indirimbo, vyo naho nkibitangwa sindagera kure cane, ariko ndashima Imana ko hari haho navuye naho ndiko ndagera, ariko sindaheza. Ni urugendo rurerure. Urakoze. Uratubwiye ko hariho aho wavuye naho ukeneye kongera ukeneye kugera. None rero tukwibarize, no munsi biragoye ko umuntu ahaguruka avuge ngo ndiko ndakora, ari kubera ko hari inzitizi zitandukanye kuva utanguye gukora. N'izihe nzitizi ugenda uhura nazo? Kumbure ni uwuhe munezero ugenda uhura nawo? Kubera ko umuntu wese afise inzitizi ziwe muri gikorwa cawe. N'ibihe vyiza ubonamwo, n'izihe nzitizi ubonamwo? Mu bijanye n'intambamyi canke inzitizi zishobora guhagarara imbere yacu, canke imbere yanje, canke zisanzwe imbere yanje, ibi bintu iyo tuba turabikora buri gihe biba bikeneye uburyo. Aho ndavuga amafaranga rimwe na rimwe n'ibindi bitandukanye. Twese n'amafaranga, haba hakenewe uburyo butandukanye bwo kugira ngo dushobore gushika ku vyo umwami aba ariko araduhamagarira. Izo ni zimwe mu ntambamyi umuntu ashobora guhura nazo. Par exemple, ndashobora kuvuga ati ngomba nduge kuvuga ubutumwa i Gitega, mpanda bikora ivyo, n'ubu vuba cane nzobikora. Ngomba ngende mu ntari canke ahantu naha, haba hakenewe uburyo. Hari igihe izo ntambamyi zibaho, ndashobora kuvuga ati ngomba nje muri studio gukora indirimbo, n'ico gihe nyene ico gihe ndakenera uburyo. Navyo nyene urumva ni bimwe mu ntambamyi. Rero kimwe mu vyo navuga mpampa navyo ni ntambamyi z'uburyo, ariko kandi hejuru y'ivyo by'intambamyi z'uburyo mba nizeye yuko hejuru hariho Imana iprovoya canke igatanga ivyakenerwa kugira ngo ico iba ihamagarira umuntu ashobore kugishikako mu gihe runaka. Ego, urakoze cane. Uri umujene, kumbure naho utabivuze, uri umujene muri kino gihe uri kuragaragara mu ma evenema atandukanye, uri kuratumirwa mu bikorwa bitandukanye. Mbega muri wewe uba wumva ko message uri kuratanga wumva ko zofasha abantu iki? Nimba nyamukuru yo kuririmba kwanje canke y'igikorwa cyacu cyose no nkora mu bwami, nuko coshikana umuntu kugera aho abona icyaha ciwe, akabona n'ingene cyamutandukanije n'Imana, n'ingene Imana yatanze umuti w'ico cyaha biciye muri Kristo Yesu. Rero ukuririmba kwacu canke muri ama evenema tujamwo, ibikorwa bitandukanye dukora, intumbero ari imwe, niho twifuza ko abantu by'ukuri bashika kuri Kristo. Urakoze cane. Hamwe n'ivyo twibaza ko twaganiye vyinshi, twafashe akanya tuko turaganira. Kumbure abariko baradukurikirana hari abo baba bafatiye ikiganiro hagati, twagomba ubacishirizeko kubera ko abarundi baciye umugani mu Kirundi ngo nkoni kiriko. Urashobora kwikora mu gahogo kugira ngo bumve, ubabwire muri ubarungikire message nabo muri igikorwa c'uburirimbyi. Turaguhaye ikaze. Yohana 3:16 havuga ngo ubwo Imana yakunze abari mwese, ariko gwatumye itanga Umwana wayo w'ikinege ngo umwiza wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubwo urukundo Imana ikunda bari mwese
arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Uwizera wese ahabwe ubuzima. Ndamukunda, ndamukunda, ndamukunda Yesu wanje. Ndamushima, ndamushima, ndamushima umwami wanje. Ubuntu n'imbabazi yanyeretse i Karuvali ku musaraba. Ndamukunda, ndamukunda, ndamukunda Yesu wanje. Ndamushima, ndamushima, ndamushima umwami wanje. Kubw'ubuntu n'imbabazi yanyeretse i Karuvali ku musaraba. Indirimbo ziryoshe cyane abariko baradukurikirana, mushobora kubabwira aho bashobora kubona izo ndirimbo zawe usanzwe uri hayo uririmba, babwire neza kugira ngo abagomba kubona vyisaguye canke vyiyaguye izi ndirimbo zawe bashobora kuzisanga ku rubuga rwawe. Abakeneye kubona indirimbo zanje bashobora kugenda ku rubuga rwa YouTube bakandika Urukundo by Jonas Praise atunga Imana, cyangwa bakandika I worship by Jonas Praise atunga Imana. Ni ukuvuga ngo no kuri Facebook page ya Facebook naho nyene ni Jonas Praise atunga Imana, aho no bashobora gusanga ibikorwa byanje. Urakoze cyane, tugushimire nshuti bagenzi muriko muradukurikirana, aho dufise umuririmbyi mpimbazamana ahejeje kwikora mu gahogo, atubwira ndetse atubwira ubutumwa, atuma ijwi ryewe rishikana benshi mu kugororoka nk'uko yabivuze. Hamwe n'ivyo tukwibarize, ni ikihe kintu wifuza abariko baradukurikirana ushobora kubasaba kugira ngo bashobore kumva message yawe, canke ushobora kubasaba nk'akajambo ushobora kubabarira? Ubwa mbere nshobora kubwira abariko banyumviriza, ni ikintu gihambaye cyane gose. Ubuzima ni bugufi, hazosigaye ico twakoze ku bwa Kristo conyene. Rero nuvuga ngo ico nshobora kubwira abankurikirana baba batandukanye, nimba bavutse ubwa kabiri bakwiye by'ukuri kuramiriza gukura no mu kwezwa, hama kandi n'abo batarizana nabo ndabatumira kumva ko nta bundi buryo buhaye bwo guhura n'Imana uretse muri Kristo Yesu, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yohana 14:6 Yesu wenyene niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntashobora kuja kwa Data atamujanye. Rero birakwiye ko umuntu ari we wese ko ubuzima ari bugufi kandi ibintu byose bikaba biriko birashira. Umuntu ari we wese akwiye kumva akamo, akitabira kwizera Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Hama kubisigaye ndatumira abantu batandukanye kugenda ku mbuga zanje bagakora subscribe kugira ngo kumbure baze bakurikirana ubutumwa bwiza tubacisha n'indimo tubacisha kw'icubahiro c'Imana. Urakoze cyane. Imbere yuko turangiza, dufise ikibazo ushobora kubaza kimwe canke bibiri. Hamwe n'ivyo rero, mu kuririmba kwawe, mu gukorera Imana kwawe, wibona he mu myaka 5 iri imbere? Turaguhaye ikaze. Imyaka 5 iri imbere ndiza ko nzoba nateye imbere mu buryo bw'ibikorwa ndiho ndakora, ha mu bikorwa vy'indimo ndiho ndakora. Ndiza ko nzoba maze gushira indimo zitari nke ku mugaragaro, kandi fuza yuko hari n'ibikorwa bitari bike bizoba vyamaze gukorwa vy'ijanabutumwa nzoba ndiko ndakora. Rero mu myaka 5 iri imbere nifuza gukora ibino bikorwa mu buryo buteye imbere kandi bumeze neza. Tukiri aho nyene, kugera uno munsi ufise indirimbo zingahe ku rubuga rwawe? Umaze gukora indirimbo zingahe? Kugera uyu munsi hariko indirimbo yitwa Urukundo, hariho n'indirimbo yitwa I worship, yose mu rurimi rw'icongereza. Hama vuba cyane gose, mu minsi mikeya cyane gose, nzoshirako indirimbo yindi. Urakoze cyane.
imbere ko turangiza tukwibarize kumbure umuntu ashobora akora ikintu afise plan agomba avize agomba gushikako wewe wibona hehe mu bikorwa vyawe vyo kuririmba vuga ubutumwa mu myaka 5 wibona he turagwahaye kaze aho nibona mu bikorwa vyo kuririmba mu myaka 5 ko nzamaze ko indirimbo zitari nke amajo ndetse n'amavideo aho naho nibona ko nzamaze ko bitari bike kugira ngo ubutumwa bwiza bushikire benshi bashoboka ariko kandi twese no mu ndirimbo mu myaka 5 y'imbere nibona hano ko zamaze gushikira benshi bashoboka ndabashinga intahe ko Yesu ari we Kristo kandi ko bakwiye kumwizera kugira ngo bakire. Urakoze cyane tukiraho nyene imbere ko turangiza ku rubuga rwawe uno munsi abagomba kuzirorera bashobora kusanga ko indirimbo zingana gute canke indirimbo zimeze gute? No kuvuga ku rubuga rwanje rwa YouTube hariko indirimbo ya mbere nise Urukundo bashobora kwandika Urukundo by Jonas Praise hatunga Imana hariko n'indirimbo yitwa I Worship iri mu rurimi rw'icongereza gusa bashobora kwandika nayo nyene I Worship by Jonas Praise hatunga Imana ariko kandi vuba mu minsi mike cyane gose nzoshirako indirimbo nshasha yitwa izina rya Yesu rero ni ukuvuga ngo bashobora kuzironka indirimbo bakoze ivyo. Murakoze cyane tubashimire inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana twibaza ko mwasanzwe mwumvise ubutumwa ndetse n'ijambo ry'Imana mukozi w'Imana Joel yatubwiye murishire ku mutima ribakorere kugira ngo tuze duhurire mu bwami bw'Imana hamwe n'ivyo rero Jonas abariko baradukurikirana nakaye kajambo ushobora kubabwira kagasuni karuki turagwahaye kaze akajambo ushobora kubabwira nuko ushiza kwikana indirimbo tugenda dushira ku mbuga n'ibiganiro ariko kandi n'abatumirira no gukurikirana Vision Talk Media naho nyene ni byiza ko basupportinga kino gikorwa ciza bagakora ama subscribe n'ibindi bitandukanye naho kajamwe numva n'abatekerera ariko kandi ndanabamenyesha yuko ari byiza yuko babandanya gukomeza gukura mu mwami no mu kumumenya kugira ngo ejo canke hirya umwami niyaza azosanga by'ukuri biteguye. Murakoze cyane nshuti bagenzi mariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media aho twariko turaganira n'umukozi w'Imana umuririmbyi Impimbazamana asanzwe ku mazina yiwe abavyeyi bamuhaye yitwa Jonas Praise aho yariko aratuganirira tubwira igikorwa asanzwe ariko ararangura yatubwiye ko asanzwe afise n'ibikorwa bikiri ku mashiga aho abasaba kugira ngo mumushigikire murabe ibikorwa vyiwe mumutera inkunga kugira ngo igikorwa c'Imana kigere kure shore kugipushinga gishore kugera kure hashoboka hamwe n'ivyo rero tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana kugubwa neza ndetse amahoro n'amafaranga byose mu bugingo bwanyu murakoze cyane.